kera barira mu gifuruka muri saro ane ngacangaho ku muryango gatuna yego yasigaza ucuronka utwonge ndonka utwonge yo ngo bisigaze ndajyayo papa ariho papa ariho baramutaye uwundi ariko mana abantu barabesha ega narabaye nkama nibagira umukobwa yahoraga ngaha umukiriza ariho umuntu yatarambwira ngo urabizi ngo papa yarapfuye baratoye uwundi hari uwundi mushasha batoye ubu vuba ubu vuba umwe yahora yarapfuye kunzi ba Rox TV turabaramukije turabakunda muraho uno musi tukaba twagendeye mu maramvya ahantu mu mahema bita muri Parishe tukaba twagendeye umutamakazi akuze cyane umutamakazi akeneye ubufasha umutamakazi atava aharyamye atakintu na kimwe afise kimufasha ntagira cefo ca ruguru aba mu mahema ni wenyene ntagira umuraba ntaronka utwafungura eka nta kintu na kimwe afise kandi ikindi kibazo akaba afise ikibazo c'ingwara abangaha inyuma ya kamera tukaba turi kumwe na Emiston turi kumwe je nanje muranzi kamera nkuko mumenyereye ni na Naomi tukaba tugiye kuraba umutamakazi wacu cameraman twagiye tukaba dusanze hariho uwundi mukobwa mwiza cyane inguramutse abakunzi ba Rox TV inyaruka guruka umumama mwiza cyane basha tukaba nawe dusanze yari yaje kuraba nyokuru bibi akaba ari muri groupe ya Soji Son of God kwa Kerikim murakomeye turakomeye urameze neza ego ndameze neza bakwitwa nde banyita Krista cyane mama Maywen wow no mama bibi ni wari waje kuraba ego okay uyu ari muri groupe yo kwa Kerikim ni groupe yitaho gufasha imfuvyi n'abapfakazi abana babuze ibikoresho wa mutamakazi wanje ngo nariko ndababwira bibi ego mama ni sawa mama urakomeye yo ndinaga warunkumbuye nari yo ndabakumbura kwe ivyo nivyo ndabakumbura ramutsa abakunzi bose ndabakumbura no okay bibi ramutsa abakunzi vuga abakunzi abandi bantoye atarabo kwa okay vuga rero ramutsa abakunzi ba Rox TV vuga Rox TV Rox TV Rox TV Rox TV Rox do TV subiramo Rox TV tindabaramukije cyane ndabaramukije mu izina rya Yesu amen haleluya arabaramukije cyane ngo inkumi yanje mu izina rya Yesu biburi inkumi ndi inkumi nye fresher ufise nuts iza osereza oya sizi inyana ububabare fresher mu maso police ni mesaya yaboneka kuri inkumi ego shabi ndawe wo mwijuru urambona kibirengeye amina yo urambona tawe wegamiye umenga wegamiye mwijuru yo mbega umunsi nahashitse muze muransengera ndahashike n'ukuri uko kuguru ushaka abantu bagufasha iki bamfashe kugira atonekara nze kohokira ukareka kuvyimba nkaza ndegeranya nuko mpindukirira aha gutya ntego aha gutya harabotse harabotse Roma yo ndagufashe oya ukuguru basi oya reka mama oh la la bakozi ba Rox TV
ni kibazo murabona umutamakazi wacu akeneye ubufasha arababaye akeneye amahera kuja kwa muganga nta bufasha afise nta bufasha afise noja kwa muganga nterura gute ubwo niyoro nyene bamuterura murumva kubera ko arashaje ntagira icepfo ca ruguru ntagira uwo mufasha nico gituma ndendukiraho aramaze kwihebura ababishoboye rero murabico mwokora kugira ngo umutamakazi avugwe ndeke gutonekara wewe yisera kure atimbye yatagitonekara yo boshima Imana kandi banditse mu bantu bibi isha mu bantu nyene nta twoza tubona habonetse nk'abagira neza babafasha gituma nabaririra yego kugira ngo bagufashe ukire ubeho neza canke ari nk'umuntu abishoboye akuronderere muri vya bigo vy'abageze mu zabukuru sivyo njeyo oya mwampenze kare oya kare ntitwaguhenze twarahabuze twararondeye bibi twarabuze none ngize moca monjana ukize zurasenga kandi n'abantu ngize oya no monjanye mwoba mukoze ego mwoba muhe yo bambiriwe nukuri ubuhiriwe nukuri bakunzi ba Rox TV ndaryohewe iyo ndi kumwe n'uwo muvyeyi kubera ko ntigera yiranda ntibigera wiranda mu buzima wewe bibi wama witura Imana yego ni urazi amagorwa naciyemo yego nkiri muto hose ni menshi none bibi ufise imyaka ingahe mfise imyaka ijana n'amajana abiri ese namadaye kubwira none bamubwira 105 amajana abiri 110 sinabonye mama yego sinabonye data sinabonye mwene wabo na mama sinamubonye bamwe bavuga ngo abandi baragera bamuyoba umuryango ntabo nabonye nakoze ndi imfuvyi kwa sokuru bamfata nabi hari nyogokuru yego umugabo wiwe uwo sogokuru ntiyumva ariko Imana yarakuzigamira kurinda muri ivyo bintu vyose oraye nkubwire yego umugore wakambwira agomba kuza kujya ngo mubwire ngo aje mu nzu ngo wewe mpamagare sogokuru nkagenda sogo hewe ngo jya mu nzu yego ntavyumva ngo mbona araravye muhira mu nzu gaca ndamwereka gutya nawe ntiyarashaje nkawe yego n'urutoke amwereka naje mu nzu yego gaca agenda kamugaburira kera barira mu gisika mu gifuruka muri saro ande ngaca ngaho ku muryango gatuna yego yasigaza ucuronka utwonge nje ndonka utwonge yo ngo bisigaze uwo maso uwo nyoko yari kizura yari kituta imwe kitumva umuti gaca turya gaca abirengana haruguru kubibika arabibitse rero gaca nsohoka sawa none bibi ndakubaza ikibazo kimwe yego basenge bakagodoka bakaza oho bakashika bandemerako nguyo ngwaza nguraba itako ryanje uko risigaye risa nguraba urisigaye ryirabura ngo hejuru y'uyu natari ego navyumvise none bibi ndakubaza ikibazo kimwe wewe nk'ubu unye n'igikumva ushaka ubona ko abantu boguha kubera ko ndabona gufungura rabizi wewe wishakira agaceri agaceri
agafu k'ibigori mugabo ndungikire n'akaboga keza ubu singomba kugira iharage akanyama akanyama ariko wumva ukumbuye akanyama ibyo birayi ibyo birayi bizadukanye iyo muceri nawe singomba kuwukoza ibiharage yo urazi ngene uryoha mu birayi umuceri utetse mu birayi ibyo mwanzaniye mbega nabyo mwanzaniye bimwe vyaheze bijye nabimaze ndabiteka mu muceri sawa none bibi urumva wewe ikibazo ufise mu mwanya uragwaye ukeneye nyene kwivuza sivyo kwivuza ukeneye n'ivyo gufungura kwivuza yo no kumvira igufa riteranye biri mana data wo mwijuru dawe w'imbabazi yobahezagira dawe w'imbabazi yobahezagira mana irandembeje umutima uratumba niryo imbuza no kurya niryo rimbuza no kurya yo no kurya urumva ntibikunda kubera oya yego urumva na bya bindi hamwe wahora ugenda wicaye ubu ntibishobora gukunda kugenda wicaye uguma hanyene nacokeye mu kinogo yego iyi matara nayo ni kinogo kubera ariho wamye uryamira nyene kuva kera mu runogo nagomba nirasegeza nagomba gusirimuka muri kino kinogo vyanse ngo ngiraho oh lala bakunzi ba Rox TV murumva n'akamatera keyo noneho murakabona murumva ko akeneye n'akamatera vraiment kubera ko aho yicarira nta nyama zigihari akamatera gakomeye kabe gatonya nta nyama zigihari naho mwakansiriraho ukuntu abayeho namwe murabibona ko ahantu atari sawa nacokeye mu runogo mu mpunzi mu maramvya umuntu rero yogira ico akoze ku bw'uyu muvyeyi afashe kuko twese ntituzi ejo hacu ntituzi abacu ivyabo hari aho usanga natwe turiko turicira inzira ego dawe ego oya murayisi mwebwe ego siyungu kwingingwa amen urazi ko horashika ngo mbega wagitwa duke ngo warandavye ngwaye ego ngo warangaburiye nshonje ego ngo ni yezu ngo waranyambise mbuze ico nambara mbega mana nakubonye ryari ngo ujya wese wagize yari jewe none nama ego aho murashashe inda mwashashe inda amen amen amina mwebwe azobabwira ko mwamuravye amen ego ngo mwarandavye kwera ego reka tubwire n'abantu bandi bazokurabe murumva ko n'ijambo ry'Imana rizi arisubiramwo ariko aratubwira ivyo bibiri bazokuraba bose rega bazokuraba mama mbe patiri ntaherutse kuza kugusengera nukumutelefona patiri aheruka inwe impase kitaraza nukumutelefona patiri cagiye bakuzaniye vya bindi aheruka patiri aheruka impase kitaraza mwarimu amazindwi zibiri ataza bakunzi ba Rox TV murabe rero mugira ico mwokora kubw'uyu muvyeyi wacu murabona ageze mu zabukuru arakuze pe ntava hari ahanyene yicaye ntihaguma ubwa mbere ho yahora agenda basi akagenda yicaye ariko ubu ntibigikunda ko ashobora kugenda nuko yicaye afise ukuguru kwavyimvye burya guhera hakuduga haravyimvye ahandi hari ibikomere kubera ko aguma ku ruhande rumwe yicaye uruhande rumwe arababaye pe wumva agize ico yokora karibu cane kugira ngo dufashe natwe ntituzi ivyacu ngene bizogenda ntituzi abacu harya anyufashije ubu uri kuricira inzira kandi ubu bivye
nyoko bababwira ati Ndagwaye Nampana. Papa ariho. Papa ariho baramutaye uwundi Ariko mana abantu barabesha. Ega narabaye nkama nibagira umukobwa yahoraga ngaha w'umukiriza. Ariho umuntu yatarambwira ngo urabizi ne ngo papa yarapfuye. Baratoye uwundi hari uwundi mushasha batoye ubu vuba. Ubu vuba. Umwe yahora yarapfuye. Amakuru ayamenyera update muze aryamye amakuru abayazi yose amakuru yose arayamenya. Baraza bakambye. Okay rero bibishimira abantu babwire bazogufashe. Uwundi papa rero aho yinetse. Ariko nabene baragira. Ngo mujye kagatumbura. Bashimira abantu rero babwira ati ndabakunda ubabwire nyene abazogira ico bakoze Imana izobahezagira ubasengera. Vugira hanyene. Vugira aho nyene. Murakoze Imana ibahezagire dawe wo mwijuru. Amena. Emwe mwarakoze nubu nimugume mukora. Amena. Bakaho muzombikira. Amena. Mukanjikana hariya kwa papa. Amena. Kwa mana bana. Amena. Aho muzoruhuka. Nayo ubu nkibona. Nimugume mukora Imana izobahemba. Amina. Izobahemba kweli. Yavuze ngo uzofasha abatamakazi ngo azoronka umuhezagiro ngo yongere ngo aronke n'umugisha ngo yongere azashike nkaho nabo bari bageze. None Mana mukomeze mukomeze dawe mukomeze batama n'abamama. Yego mama. Mana Imana yarabivuze. Yarabivuze izobahezagira. Izobahezagira dawe. Izobahezagira. Yaravuze ko uzobaha umuhezagiro yongere ibahe n'umugisha yongere izibakomeze mushike nk'abatamakazi bashitse. Amen. Ngifise akaradiyo navyumvira hanyene. Akaradiyo kiwe yarafise akaradiyo barakamwivye rero ashaka akaradiyo. Ubu noba ngishaka iradiyo. Nta radiyo ugishaka. Nayirose iri imbere yanje. Warose radiyo iri imbere yawe numva ko ukiyishaka. Arakunda kumviriza ijambo ry'Imana mu karadiyo. Banyiba. Ngo nkabona barayizanye bayiteretse aha. Imana inzira z'Imana zirenga igihumbi rafise ingene ishobora kubikora ukabona kandi karadiyo karabonetse. Yamashaka amakuru yose yatorera update. Update ibi. Amakuru meje ndayumvira mw'iradiyo. Yo mpore uko kuvuga ari ugusenga cyane. Bose ko kugira mugana uvuga ijambo rimwe gusa Imana irakumva. Imana iba yakumviye. Basezerere abantu hariya muri kamera babwira ati bye ndabakunda gira hariya kurya anyugasore ujya mubwira ujya Mana ibyo nabwiye byose mwabyumvise ndabasezeye nimube n'amahoro. Amina. Amahoro abasage Imana ibahezagire. Amen. Amen. Amen.